abanyeshuri bamenye iyo konkuru bafise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro canke kuja mu mashure ya leta yo mu gisagara ca Bujumbura mu bisata vyigisha ubuhinga no kuvuga les filières techniques scientifiques indimi canke abiga ivyo kwigisha abo nabo babwiza ko barose mukanya gatonyi nyakubahwa umushikiranganji aratangura ikiganiro nk'uko yakibemereye, hanyuma arangije turaza gusaba yuko hobazwa ikibazo kimwe canke bibiri, reka mbere reka dufate bitatu bize kubazwa kubizoba vyavuzwe n'umushikiranganji bizoba bijanye n'ikiganiro yaremesheje, hanyuma mu nyuma ncakurangiza rero akanya kuba umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi kugira ngo ibiganiro nk'uko mwagitumiwemwo bishobore gutangura ukuri kwanyu. Kazi nyakubahwa umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi. Bamenyesha makuru banyakwa mwese umwe wese mwiteka Imana yamuteye, nagomba ndabashimire ko mwitavye buno butumire babarungikiye, ariko nagomba kandi ndabamenyesha yuko nza guhera mu rurimi rw'igifaransa, mu nyuma ndaza kuvuga mu ncamake ivyo nza kuba mpejeje gushikiriza mu rurimi rw'igifaransa. Mu mwaka w'ishure twaraye turangije w'ibihumbi 2023 ushira ibihumbi 2024 twaratanze ikibazo ku banyeshure bahejeje umwaka w'icenda kugira ngo dutoremwo abafise uburenganzira bwo kuja mu mwaka wa mbere w'amashure y'inyuma y'ishure shingiro. Abakoze ico kibazo bangana n'ibihumbi 79 n'amajana 887. Twihweje ingene abanyeshure bamenye, tugafatira kandi no kubibanza dusanzwe dufise mu mwaka wa mbere w'amashure y'inyuma y'ishure shingiro, ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bwaciye bufata ingingo zikurikira. Abanyeshure bemerewe kuja mu mwaka wa mbere w'amashure y'inyuma y'ishure shingiro babwirizwa kuba baronse n'imiburiburi amanota 68 ku majana 2, no kuvuga amanota 32 kwijana muri iki kibazo ca leta twita concours national. No kuvuga yuko abanyeshure bamenye ku rugero rw'ibice bingana 79 n'uduce 8 kwijana. Abanyeshure bayobewe bangana n'ibihumbi 16 na 97, no kuvuga abanyeshuri 135 kuri buri komine, canke no kuvuga abanyeshure 5 bayobewe ku mutumba. Abo rero bayobewe barashobora kuza kwiyandikisha muri ya mashure y'imyuga twita ama centre d'enseignement des métiers, canke bagasaba ibibanza vyo kudubura ku mashure ivyo bibanza bisanzwe biriko. Abanyeshure bamenye iyo konkuru bafise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro canke kuja mu mashure ya leta yo mu gisagara ca Bujumbura mu bisata vyigisha ubuhinga no kuvuga les filières techniques scientifiques indimi canke abiga ivyo kwigisha. Abo nabo babwiza ko barose amanota 101 ku majana 2, no kuvuga amanota 50 n'igice kwijana. Twomenyesha yuko muri uyu mwaka w'ishure tugiye gutangura, mu banyeshure tuzokwakira mu mashure y'uburaro hiyongeye ko abanyeshure ibihumbi 5, ni naco gituma mwumva amanota twakiriye ko mu kuja mu mashure y'uburaro ari makugeranije nayo twara dufatira ko mu myaka iheze. Aka nakigoro leta yakoze kugira ngo dushobore kwakira abanyeshure benshi mu mashure y'uburaro.
twomenyesha kandi yuko abanyeshure b'abatwa bashoboye gutora ico kibazo ca concours bose bafise uburenganzira bwo kure y'indaro, no kuvuga umunyeshure w'umutwa ashobora kuba yaronse n'imiburiburi 68 ku majana 200 afise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'uburaro. Ku banyeshure b'abatwa 175 bakoze concours national, 124 nibo bashoboye kumenya ico kibazo ca concours national. Twamenyesha yuko abanyeshuri baronse amanota 60 n'imiburi 68 ku majana 2, no kuvuga 32 kwijana, batashoboye kuronka uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro canke mu mashure ya leta yo mu gisagara ca Bujumbura. Bafise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'amakomine, mu makomine basanzwe baturukamwo canke aho hose bazoronka ikibanza. Mu mashure y'imyuga amwe twita centre de formation professionnelle, hazojayo abanyeshure basanzwe batoye ico kibazo ca leta concours national, ariko nibo bazoja kwiyandikisha kuri ayo mashure. Hanyuma amashure bishitse akaronka ibitigiri birengeye ubushobozi afise w'amanota 87 n'uduce 54 kwijana. Ya gatanu ni intara ya Kayanza yarose umwimbu w'amanota 85 n'uduce 36 kwijana. Ya gatandatu ni intara ya Muramvya yarose umwimbu w'amanota 85 n'uduce 18 kwijana. Iyindwi ni intara ya Cankuzo yarose umwimbu w'amanota 83 n'uduce 27 kwijana. Iyo umunani ni intara ya Ngozi yarose umwimbu w'amanota 81 n'agace kamwe kwijana. Agakurikira intara ya Bubanza yabaye 9 ifise umwimbu w'amanota 80 n'uduce 53 kwijana. Iy'icumi ni intara ya Rutana yarose umwimbu w'amanota 79 n'uduce 20 kwijana. Intara ya 11 ni intara ya Kirundo yarose umwimbu w'amanota 79 n'uduce 3 kwijana. Hagakurikira intara ya Gitega yarose umwimbu w'amanota 78 n'ibice 40 kwijana. Hagakurikira intara ya Bujumbura yarose umwimbu w'amanota 76 n'uduce 13 kwijana. Iya 14 ni intara ya Cibitoke yarose umwimbu w'amanota 73 n'uduce 49 kwijana. Iya 15 ni intara ya Mwaro yarose amanota 72 n'ibice 30 kwijana. Iya 16 ni intara ya Bururi yarose amanota 71 n'ibice 35 kwijana. Iyi 17 ni intara ya Rumonge yarose amanota 68 n'ibice 30. Intara ya 17 intara ya Rumonge yarose amanota 68 n'ibice 31 kwijana. Iya 18 ni gisagara ca Bujumbura yarose amanota 67 n'ibice 53 kwijana. Ikomine 10 za mbere, iya mbere ni komine ya Bugenyuzi yo mu ntara ya Karusi yarose umwimbu w'amanota 99 n'ibice 53 kwijana. Agakurikira ikomine ya Buhiga yo mu ntara ya Karusi yarose amanota 97 n'ibice 64 kwijana. Iya gatatu ni komine Gitaramuka yo mu ntara ya Karusi yarose amanota 97 n'ibice 51 kwijana. Agakurikira ya kane komine Mutumba yo mu ntara ya Karusi yarose amanota 96 n'ibice 35 kwijana. Iya gatanu ni komine Gihogazi yo mu ntara ya Karusi yarose amanota 96 n'ibice 16 kwijana. Iya gatandatu ni komine ya Shombo
yo mu ntara ya Karusi yarose amanota 95 n'ibice 96 kw'ijana. Iyindwi ni komine Kayogoro yo mu ntara ya Makamba yarose ibice 95 amanota 95 murantunga n'ibice 71 kw'ijana. Hagakurikira ikomine ya Rugazi yo mu ntara ya Bubanza yarose amanota 95 n'ibice 60 kw'ijana. Y'icenda ni komine Nyabikere yo mu ntara ya Karusi yarose amanota 95 n'ibice 10 kw'ijana. Intara ikomine yabaye y'icumi ni komine Bugabira yo mu ntara ya Kirundo yarose amanota 95 n'ibice 9 kw'ijana. Ikomine zabaye izanyuma Nyamurenza yarose umwimbo yo mu Nyamurenza wo mu ntara ya Ngozi yarose umwimbo w'amanota 68 n'ibice 59 kw'ijana. Hagakurikira komine Gitange yo mu ntara ya Rutana yarose amanota 68 n'ibice 53 kw'ijana. Hagakurikira komine Mugamba yo mu ntara ya Bururi yarose amanota 67 n'ibice 75 kw'ijana. Hagakurikira komine Bubanza yo mu ntara ya Bubanza yarose amanota 67 n'ibice 64 kw'ijana. Hagakurikira komine Nyabiraba yo mu ntara ya Bujumbura yarose amanota 65 n'ibice 88 kw'ijana. Hagakurikira komine Vyanda yo mu ntara ya Bururi yarose 68 n'ibice 63 kw'ijana. Hagakurikira komine Rumonge yo mu ntara ya Rumonge yarose amanota 63 n'ibice 46 kw'ijana. Hanyuma hakaza komine Kayokwe yo mu ntara ya Mwaro yarose amanota 62 n'ibice 53 kw'ijana. Hagakurikira komine Mugwi yo mu ntara ya Cibitoke yarose amanota 61 n'ibice 79 kw'ijana. Iya nyuma mu makomine yose komine Ntahangwa yo mu gisagara ca Bujumbura yarose umwimbu w'amanota 60 n'ibice 66 kw'ijana. Amashure 10 ya mbere yamenye kurusha ayandi. Iya mbere ni lycée d'excellence yo mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura yarose umwimbu w'ijana kw'ijana n'amanota moyenne, ivyo twita moyenne 86 n'ibice 29 kw'ijana. Iya kabiri ni ishure y'akarorero y'Igitega Excellence Musinzira nayo nyene yarose umwimbu w'ijana kw'ijana n'amanota moyenne 83 n'ibice 11 kw'ijana. Iya gatatu ni ishure y'akarorero Saint Joseph yo mu Rusengo mu ntara ya Ruyigi nayo nyene yarose umwimbu w'ijana kw'ijana n'amanota moyenne 82 n'ibice 11 kw'ijana. Iya kane ni ishure y'akarorero y'Imakamba mu ntara ya Makamba yarose umwimbu w'ijana kw'ijana n'amanota moyenne 79 n'ibice 94 kw'ijana. Iya gatanu ni ishure y'akarorero y'Imusenyi ari yitangara mu ntara ya Ngozi nayo nyene yarose umwimbu w'ijana kw'ijana n'amanota moyenne 78 n'ibice 45 kw'ijana. Hagakurikira Ecole Saint Joseph yi Bujumbura nayo nyene yarose umwimbu w'ijana kw'ijana n'amanota moyenne 76 n'ibice 84. Hagakurikira SOS yo mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke nayo nyene yarose umwimbu ijana kw'ijana na moyenne y'amanota 76 n'ibice 43 kw'ijana. Hagakurikira y'umunani Ecole Saint Archange y'Ingozi nayo nyene yarose umwimbu ijana kw'ijana n'amanota 78 n'ibice 21 kw'ijana. Iy'icenda ni NR Nyabugete yo muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura yarose umwimbu w'ijana kw'ijana n'amanota 72 n'ibice 53 kw'ijana. Iy'icumi ni Petit Seminaire Dutwe yo mu ntara ya Ruyigi
nayo nyene yarose umwimbu 100% n'amanota moyenne 71.11%. Amashure 10 ya nyuma sinza kuza ndavuga umwimbu. Ya mbere ni Ecofo Katazimiza yo muri komine Bisoro mu ntara ya Mwaro, iyindi ni Efrasap yo muri Muha mu gisagara ca Bujumbura, iyikurikirana RTP Bubanza yo muri komine Bubanza mu ntara ya Bubanza, iyindi ikurikirana EMB yo muri gisagara ca Bujumbura muri komine Ntahangwa, iyikurikira CS Saka yo muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura, iyikurikira RT Bukirasazi muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, iyikurikira ni Lycée Idéal d'Horizon muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura, iyindi ikurikira Lycée Technique Buterere yo muri mu gisagara ca Bujumbura muri komine Ntahangwa, hagakurikira Etaribu yo muri Mukaza mu gisagara ca Bujumbura, hakaza rero ya nyuma Redemep School do Kibenga yo mu gisagara ca Bujumbura muri komine Muha. Iruhande rero y'ico kibazo concours national twarakoresheje kandi n'ikibazo gitanga uburenganzira kuja mu mwaka w'indwi mu mashure y'akarorero. Nkuko mubizi ayo mashure y'akarorero n'amashure atanu, akaba ari mu buseruko, mu burengero, mu bumanuko, mu buraruko no hagati mu gihugu Igitega. Twari dufise ibibanza 240 mu mwaka w'indwi w'amashure y'akarorero, no kuvuga yuko ishure yose ifise uburenganzira bwo kwakira abana 30 mu kirasi. Intara iba ifise igitigiri c'abanyeshure ifitiye uburenganzira, kandi ico gitigiri gica kigerageza gusabikanywa n'amakomine agize iyo ntara. Ariko rero kubera ari amashure y'akarorero abwiza kujamwo abana baciye ubwenge kurusha abandi, ari naco gituma twafashe urugero rw'amanota 70% kugira ngo umwana aronke uburenganzira bwo kuja muri ayo mashuri. Mu kuvuga yuko umwana nubwo yoba ari uwa mbere muri komine canke ari uwa mbere mu ntara, adashikana amanota 70% ntaronke uburenganzira bwo kuja mu mashure y'akarorero. Dufatiye rero kuri ivyo, uyu mwaka twasanze hariho intara zidashobora kuronka ibitigiri vyose zari zitegekanirijwe. Aha twamenyesha yuko intara ya Bubanza yarose ibibanza bitatu, yari ifise uburenganzira ku bibanza 15. Intara ya Kayanza yarose ibibanza 6, yari ifise uburenganzira ku bibanza 15. Intara ya Karusi yarose ibibanza 12, yari ifise uburenganzira ku bibanza 15. Intara ya Kirundo yarose ibibanza 11, yari ifise uburenganzira ku bibanza 15. Intara ya Muramvya yarose ibibanza 11, yari ifise uburenganzira ku bibanza 15. Intara ya Muyinga yari ifise ibibanza 14, yari ifise uburenganzira ku bibanza 15. Intara ya Mwaro ifise ibibanza 10, yari ifise uburenganzira ku bibanza 15. Intara ya Rumonge ifise ibibanza 8, yari ifise uburenganzira ku bibanza 10. Intara ya Rutana ifise ibibanza 8, yari ifise uburenganzira ku bibanza 10. Nukuvuga yuko ishure y'akarorero y'Imusenyi Ingozi yabwizwa kwakira abanyeshure 60 bavuye mu ntara za Kirundo, Ngozi, Kayanza na Muyinga. Ariko rero kubera batashoboye kuronka ibibanza vyose bari bandikiwe, no kuvuga yuko muri ivyo bibanza 60 ibibanza 12 vyaciye bihabwa izindi ntara zashoboye kuronka abanyeshure bashikana canke barenza 70%. Kuvuga rero izo ntara zaciye zongerwa ibibanza ni intara ya Bujumbura, intara ya Cibitoke, intara ya Makamba, igisagara ca Bujumbura, intara ya Gitega n'intara ya Ruyigi. Tugasaba rero abayobozi
b'izo ntara bafatanije n'abajejwe intwaro ko boshiramwo inguvu kugira ngo mu kibazo cyo mu mwaka uza baze bashobore novuga kugarura ibi bibanza bahejeje guhomba uyu mwaka. Duciye rero tuboneraho akaryo ko gusaba abayobozi b'indero mu ntara kugira ngo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka nyene baze batonde muri wa mugwi ujejwe orientation ngaha mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo babahe urutonde rw'abanyeshure bashoboye kurungikwa mu mashure y'uburaro no mu mashure ya leta yo ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Tugaca rero dusaba abanyeshuri nabo ko bazoca baja kuraba aho izo ntonde zizoba zimanitse kuva ku munsi wa 4 muri iyi ndwi nyene turimwo kugira ngo bace bitegurira umwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira 2025 uzotangura itariki 16 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi 2024. Twashaka kumenyesha kandi yuko uyu mwaka twuguruye amashure abiri y'uburaro ariyo yaya. Irya mbere ni ishure twita Lycée Technique Nyanza-Lac, ishuri ryigisha imyuga risanzwe riri muri komine Nyanza-Lac, ryari ryarubatswe nk'ishure ry'uburaro ariko ryatangiye gukora mu mwaka w'ibihumbi 2008 ushira ibihumbi 2009 kugeza ubu rikaba ritari bwaronke indaro. Uyu mwaka rero rizoca ritangura kuba ishure rifise indaro. Ishure rigira kabiri ni ishure ryigisha imyuga ryitwa École Technique de Référence ry'Imakamba, ryari ryegukira Ecclesia Katolika ariko bakaba badusavye yuko tworigira ishure rya leta risanzwe ryegukiye Ecclesia Katolika kandi rifise uburaro. Ayo mashure twarayagendeye ariteguriye koko kwakira abanyeshure mu buraro muri uyu mwaka w'ishure tugiye gutangura. Tukaba rero twifurije abigisha n'abanyeshure uburuhuko bwiza, tubifuriza kandi ibikorwa vyiza mu mwaka w'ishure tugiye gutangura w'ibihumbi 2024 ushira ibihumbi 2025 uzotangura nk'uko twabimenyesheje itariki 16 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka. Murakoze. Twohera ku kibazo ca mbere c'abacigiwe n'uwitwa Norris akorera muri radio Indundi Culture. Yavuze ati nivyo turakenguruka ko mwadugije ibitigiri vy'abanyeshure bazokwakirwa mu mashuri y'uburaro atariko bari basanzwe babaho mu buryo budashemeye. Ati mbega bizoca bigenda gute, mbega ari akarusho kazoboneka mu buraro? Twamenyesha yuko icambere mwomenya nuko akarusho kahari. Murumvise yuko duhejeje kugurura mbere amashuri abiri y'uburaro mashasha. Muca mumva yuko ngaho hariho akarusho uko bazoja kwiga mu mashuri y'uburaro mashasha. Ikindi twamenyesha nuko ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi muri uyu mwaka bwitunganije kugira ngo bugure imatera zishika ibihumbi 8 buzoca bushira mu mashuri. Murumva yuko tutadugije gusa igitigiri c'abanyeshure twakira mu buraro ariko kandi twadugije n'uburyo bwo kugira ngo bashobore kubaho mu buraro neza. Ikindi twamenyesha nuko twatanguye gusanura amashure y'uburaro, turamaze kubimenyesha mu biganiro bitandukanye. Hari Igitega hariho ishure yatanguye gusanurwa rya bita NF, hariho ishure rya imwe ya kera bita CND nayo yatanguye gusanurwa, hariho n'izindi ishure zatanguye gusanurwa kugira ngo koko abanyeshure babeho bamerewe neza. Ariko tukabamenyesha yuko amashuri yose y'uburaro atazoca asanurirwa umunota umwe, tuzogenda turasanura buke buke kugira ngo koko dushike aho abana bacu bazoba baba mu buraro kandi baba ahantu heza cyane hose. Mwavuze muti mbega ko mu Gatumba habaye imyuzurira
mbega abanyeshuri bigayo nabo bazomererwa gute. Ico nobabwira yuko ikibazo cyo mu Gatumba caramaze gutangwa ko umuco sinobigarukako, mbere hariho n'abanyeshuri bamwe bamaze kudusaba yuko bungururizwa mu yandi mashuri. Abo nabo twaramaze kubemerera yuko ushatse wese azokunguriza mu ishure yifuza, mbere ivyo twatangiye kubikora kuva mu mwaka uheze. Rero twamenyesha yuko ayo mashure yo mu Gatumba aho bizogaragara yuko badashobora kuhiga duca tubahindurira, kandi noneho twarabitanguye. Hari mbere n'uburyo novuga d'urgence twamaze gutegekanya dufatikanije n'abadusahiriza kugira ngo abanyeshure bashobore kwiga kandi bigira ahantu hatari umwuzurire. Izayi wo muri Radio Nderagakura yagarutse kuri cakiza c'indwara yavuze y'ibihara, ati mbega muba muriko muracitegurira gute? No kuvuga yuko twebwe tugiye gutanga umwaka twimirije gukoranya inama y'abarongoye indero mu ntara zose kugira ngo tubatekerere impanuro dufatiye ku mpanuro zitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira ngo bashobore kugira isuku mu mashure, bashobore kwikingira ico kiza. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cabajijwe n'umumenyesha makuru Fides, yavuze ati twari tumenyereye mbere y'uko umwaka utangura haba inyigisho zihabwa abanyeshure, ati ubu hari himirije umwaka wa gatanu, ati none turabona ko izo nyigisho zitaratangwa, ati mbega none izo nyigisho zizoba canke izo nyigisho ntizizoba. Nagomba ndabamenyeshe yuko izo nyigisho zizoba, habaye akagorane kuko isoko y'ivyo bitaro bishasha yatevye, ariko izo nyigisho zizoba imbere y'uko umwaka utangura. Murakoze.